bene data, iyi myaka nagira ndababari ni imyaka itoroshe, impwemu mbi ziriganira ishengero ry'Imana, zigombira ishengero. Amena. Ariko ndakubari ni igikorwa canje na wewe guhagarara tuzuye ubushobozi bw'abera bambe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amena. Ni twebwe dutegerezwa guhagarara tuzuye bwa bushobozi bw'Imana bikamenyekana ku ishengero ry'Imana, ishengero ry'abera, ishengero ry'Imana ko atari umuhari, ishengero ry'Imana ko atari dini. Icumba uyu mwaka twinjiyemwo, umuntu wese muri twebwe, umuntu wese ari ngaha agatwara idovari ikomeye ngo ndagiye kuririra Imana, ndagiye kugobera Imana, ndagiye gutakambira Imana, ndagiye gutakambira Imana, ndagiye gupfukama imbere y'Imana, ndagiye gupfukama imbere y'Imana, ndagiye gupfukama imbere y'Imana. Haleluya. Nubahiriza ishengero ry'Imana nkiriho. Nagomba rero imbere yuko duca dushishikara nsome gatoyi Zaburi 118 hama duce tubandanya program. Zaburi 118 ndasoma imirongo mike cyane, sinoyisoma yose muganda basabe muze kuyisoma yose. Ni mu buryo bwo kubakira, ni mu buryo bwo kubahakaze, ni mu buryo bwo kubifuriza umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2024. Zaburi 118 havuga ngo nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bingahe. Abisirayeli nibavuge bati imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Ab'inzu ya Aroni nibavuge bati imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Ku murongo wa 4, abubaha Uhoraho nibavuge, bavuge ngo iki? Mwabivuze bukebuke, bavuge ngo iki? Mubandanije gusoma ijya mirongo yo hepfo muzobona iby'Imana yakoze. Uyu yanditse izaburi hari ibyo yavuze, kandi ni mu ndirimbo twagiye tuvyumva. Hari iby'Imana yadukoreye bitandukanye. Ivyo yabikoze kuko imbabazi ziwe zigizende. Hariya ku murongo wa 24, uyu ni wo munsi Uhoraho yashizeho, turawunezererwa ko tukawuhimbarirwa ko. Ku murongo wa 28, ni wewe Mana yanje nzogushima, ni wewe Mana yanje nzogushira hejuru. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza. Shishikara namwe. Imbabazi z'Uhoraho zibe kuri wewe. Uhoraho agukure mu mubabaro, umwambaje aze yishure igena umusavye. Uhoraho abe mu ruhande rwawe, agukize ubwoba no gutinya. Uhoraho agutabare, agukize abakwanka. Uhoraho akubera ubuhungiro, agwe kumwizigira we wenyene. Mu izina ry'Uhoraho ibyo gucirya nino bigomba kukugirira nabi, Uhoraho agwe kubirandura. Uhoraho kubera ingomezi, indirimbo n'agakiza. Mu ihema ryawe nk'umugororotsi humvikana ijwi ry'impundu n'iry'agakiza. Uhoraho agwe kubaho, uze wamamaza ibikorwa vyiwe. Ibirimba nibikijishurirwe, Uhoraho kwishure umunsi umusavye. Duhaguruke dushima Imana.
duhaguruke dushime Imana. Nsabe Pastor Lambert ashike hano asenga Imana, duce twumva ijambo ry'Imana. Turagushimiye uweru vyagiye ahera mu ijuru. Turagushimiye muzigamyi w'ubugingo. Turagushimiye mwami Imana ikunda bayo. Turagushimiye wowe imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira. Turagushimiye wowe ubuntu n'ineza yawe bihora ari bishasha buri gitondo. Turagushimiye mwami Imana watanze Yesu ngo gucungurira amahanga, natwe tukaba twaragiriwe ubuntu muri ayo mahanga yacungujwe amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, tukaba twarabayemwo. Turagushimira uyu munsi w'igitangaza, uyu munsi udusozerera umwaka, aya masaha y'uguherekeza umwaka, aya masaha y'igiteramo c'abera, aya masaha y'ugushira hejuru izina ry'Imana, aya masaha y'ugushira hejuru icubahiro ca yayindi vyagiye ahera hayo mw'ijuru. Wumve ko tugushimiye, imbabazi zawe zabaye nyinshi mu makaminuza, imbabazi zawe zabaye nyinshi ku bakozi, imbabazi zawe zabaye nyinshi ku bakwambaje. Ugutabara kwawe kwaragaragaye, ugukiza kwaragaragaye, umugisha warasutswe, imihezagiro yarasutswe, ikiganza c'Uhoraho cyakomeje gukora, inyonga zawe zakomeje kunyurangana, zirondera abakubaha, zirondera abo gutabara, zirondera abo kugirira neza. Uwera, ikirere nicuguruke kibisi ishimwe ry'abera b'Imana, ijuru n'isi bifatanirize hamwe kuvuga ngo izina ry'Uhoraho nirihabwe icubahiro. Yesu mwami w'abami, Yesu mwagazi w'intama w'Imana, muherezi mukuru ganzurwo rw'Imana, wewe watubereye inzira, ukatubera ukuri, ukatubera ubugingo, icubahiro ni icawe. Wewe izina ryashizwe hejuru y'amazina yose, wewe wahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Muri aya masaha iri shengero rikoraniye kuri uyu musozi, turadugije ishimwe, icubahiro ni ic'Imana. Mu buryo bw'impemu turakubisa amavi hasi mw'izina rya Yesu. Indimi zose nizaturekura uwera, biheze biheshe data wa twese icubahiro. None rero Mana, muri iki kimazi cyo kugukengurukira, turamaze guhana ikaze mu migwi itandukanye, bayivuze mu mazina. Reka duhe ikaze ingabo z'ijuru. Haleluya! Yewe Uhoraho Mana, reka ingabo, reka abaserafi, reka abakerubi, reka ingabo z'Imana zize zigota iki gisagara, zize zigota iyi campus. Reka ubwiza bwururuke uyu munsi, bimenyekane ko Uhoraho yateramanye natwe. Haleluya! Kandi aba bantu bari hano niwadusanza ku ihema ryawe, ubwiza bwawe bukadusaga, buce bushika no mu gihugu cose, buce bushika no mu miryango, buce bushika ahabera bakoraniye. Turakwiteze Yesu, ngwino ushishikare uvuge, ngwino ushishikare ukora ibitangaza, kugira ngo aba bantu bahisemo guteramira ngaha uyu munsi uzubabera umunsi utibagiranwa, uzubabera icibutso kizokwama kibibutsa kuhoraho yururukiye kuduhezagira. Urakoze, turabigushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turakwiteze Yesu,
muragomba guhazwa n'Imana, muragomba guhazwa na mpwemu yera, muragomba guhazwa n'ijuru. Turakwiteze Yesu, reka rero twumve ijambo ry'Imana. Twekaze uwa mbere atubwira ijambo ry'Imana, Pasteur Ndayishimiye Shadrach ashike hano atubwira ijambo ry'Imana. Kaze Pasteur. Ndabaramukije cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana irakoze, ndashimiye Imana ingiriye neza aka kanya kongera kubana na bene data. Imana nishimwe cyane, kandi ashimiye rwose abakozi b'Imana egome barongowe na mpwemu w'Imana ko byabaye byiza ko twaba turi kumwe. Imana ibahezagire cyane. None reka dusoma amajambo y'Imana muri kano kanya. Dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 5. Turasoma amajambo y'Imana duhereye kujya murongo wa 12. Igice cya 5 cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 12. Reka dusome. Haravuga ngo intumwa zikora ibimenyetso byinshi. Ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikorwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bakoranira mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko mu bandi nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, nyamara abantu bose barabashimagiza, barushiriza kongerwa ko abizeye umwami Yesu. Ishengero ryinshi ry'abagabo n'abagore bituma banaterurira abagwaye ku nzira, babashira mu nderuzo no ku birago, kugira ngo Petero niyahaca naho coba igitutu ciwe gishike kuri bamwe. Hakoranira ishengero rivuye no mu bisagara bihereranye ni Yerusalemu, bazana abagwaye n'ababazwa n'impwemu zihumanye, bakizwa uko bangana. Abaherezi babashira mu ibohero, marayika arabugururira. Maze umuherezi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, niwo muce witwa w'Abasadukayo, buzura ishari, bashorera amaboko ku ntumwa bazishira mu nzu y'ibohero rya bose. Maze umumarayika w'umwami Imana ahenga mu ijoro, yugurura inzugi z'ibohero abakurayo, arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero, mubarire abantu amajambo yose ya bwa bugingo. Bavyumvise binjira mu rusengero, hari nko mu mutwenzi barigisha. Bongera gufata intumwa barazihana. Maze umuherezi mukuru azanana n'abari kumwe nawe, bahamagaza abanyekombe n'abakuru bose b'Abisirayeli, maze batuma mu nzu y'abanyororo kubazana. Abagendanyi bagiye ntibabasanga mu ibohero. Baragaruka barababwira bati inzu y'abanyororo dusanze yugaye ata nkomanzi iriho namba, n'abarinzi bahagaze ku nzugi. Maze twuguruye ntitwasanga nk'umuntu. Bumvise ayo majambo, umukuru w'abashibamyi b'urusengero n'abaherezi bakuru bazazanirwa n'ivyabo ikizovamwo. Yesu ndagushima cane, kwari unzigama hose,
nibutse ingene wankunze ntangura gusimbasimba. Yesu ndagushima cane kwari unzigama hose, nibutse ingene wankunze ntangura gusimbasimba. Aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje, sico abandi bose bakumva ingene undemesha. Aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje, sico abandi bose bakumva ingene undemesha. Kuba muri wewe Yesu naco nobigereranya, mw'isi hari ivyiza vyinshi ariko uragahebuza. Kuba muri wewe Yesu naco nobigereranya, mw'isi hari ivyiza vyinshi ariko uragahebuza. Aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje, sico abandi bose bakumva ingene undemesha. Aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje, sico abandi bose bakumva ingene undemesha. Ico kumebesha Yesu sinzi iyo coba kivuye, nyongera intege mukunzi ze name ndakuririmba. Ico kumebesha Yesu sinzi iyo coba kivuye, nyongera intege mukunzi ze name ndakuririmba. Aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje, sico abandi bose bakumva ingene undemesha. Aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje, sico abandi bose bakumva ingene undemesha. Aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje, sico abandi bose bakumva ingene undemesha. Mana irakoze cane, Mana nihabwe icubahiro. Twamaze gusenga Imana, twasewe umwanya wasengewe, uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. None rero Imana irakoze, bene data ndanezerwa aka kanya ko kurangiza uyu mwaka, aka kanya gutangura uyu wundi mwaka mushasha w'ibihumbi 2024, kuba turiko turasangiriye amajambo y'Imana aho dukoraniye. Imana nihabwe icubahiro rwose. Hano turabona aya majambo y'Imana yaba bantu ba mbere. Imana nishimwe cyane.
aba bantu ba mbere turabona ngo barasenga bagakoranira ahantu mu ibaraza rya Salomo, niho bakoranira bariko barasenga Imana, ngo bagasenga n'umutima uhuye. Imana nishimwe. Hanyuma rero ngo bariko barasenga n'umutima uhuye, ijambo ry'Imana riko riratubwira ngo mu bandi bantu nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, ngo yamara abantu bose barabashimagiza. Imana nihabwa icubahiro. Bari abantu b'Imana bazima, basenga Imana, babonye, bakorera Imana y'ukuri. Imana nihabwa icubahiro. Bene data, turiko turasangira amajambo y'Imana uyu munsi. Nagomba gusubira kubibutsa yuko dukwiye kurwana urugamba rukomeye kugira ngo uyu munsi twongere guhagarara nk'aba bakristo ba mbere. Iyi myaka tugezemwo ni imyaka itoroshe. Hariho ubushobozi bwa shetani, hariho ubushobozi bw'abadayimoni bugerageza uburyo bwose kugira ngo ivy'Imana bitagaciro, kugira ngo ivy'Imana bibe bitoya mu bugingo bw'umuntu, kugira ngo kubaho k'umuntu w'Imana kuba gusanzwe, ukubaho k'umuntu w'Imana kuba akamenyere. Imana idufashe cane. Ariko ndafise iri jambo ry'Imana ngo bene data, turiho mu 2023 tukaba turangije uyu mwaka, tukaba twinjiye muri uyu mwaka 2024, ngo umuntu wese yumve mu mutima wiwe ngo ndafise ishaka rikomeye ryo kuba nk'abera ba mbere, kuba nk'abakristo ba mbere. Mana idufashe cane, Mana idufashe cane. Nagira ndabibutse ngo n'urugamba rukomeye tugwana na shetani, akoresha inkomezi ziwe, akoresha uburyo bwiwe, akoresha inzira ziwe zose kugira ngo akure akanovera, akure ivy'ubushobozi mu bantu b'Imana, babeho nk'abantu basanzwe, babeho nk'abantu bo mu muhari, babeho nk'abantu ataco bamaze. Ariko nagira ndababwire ngo dutegereze kurwana urugamba mu izina rya Yesu, tukabaho nk'abakristo ba mbere. Mana idufashe cane. Imana nihabwa icubahiro. Muntu wese muri mwebwe, muntu wese muri mwebwe yumve ngo ntegerezwa kurwana urugamba nkamera nk'aba Kristo ba mbere. Mana idufashe cane. Mana nihabwa icubahiro. Petero mu misi yiwe, Yohana mu misi yiwe bahagaze mu bushobozi bukomeye. Mana idufashe, bahangana n'igihe cabo, abahereza muri ico gihe bahangana n'abandi b'abanyamadini. Imana idufashe, itumbero yabo kwaruko batovuga ivy'ubushobozi, kwaruko batovuga izina rya Yesu, kwaruko batokoreshwa ibikomeye, ariko barahagarara basenga Imana mu izina rya Yesu. Ikimuga kirakira, abandi bantu barakira, bavuga ivy'ubushobozi bw'Imana, bavuga ivy'ibikomeye muri Kristo Yesu. Bibabaza abahambaye, bibabaza abakuru b'amadini, ariko ntibagarukiriza ngaho, bakorera Imana, bamenyekanisha izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, bamenyesha uwo ari we, bamenyesha ko yapfuye akazuka, bamenyesha ubushobozi nabo buriko burabakoresha ko ari ubushobozi bwa Yesu Kristo. Imana idufashe cane, Imana idufashe cane. Aba bantu rero ngo aho bakoranira basenga, Imana idufashe, ngo basenga n'umutima uhuye. Imana nk'uko yasezeranye igakiza ikaba hagati muri bo, ikagerera muri bo, igitinyiro c'Imana kikaba muri bo mu izina rya Yesu. Aho bakoraniye
hakumvikana imana, hakaboneka imana. Bene data, Mana idufashe cyane, muntu wese yumva agashavu muri iyi minsi ko kurwanira ubushobozi bw'Imana mu ishengero ryayo. Ntidushobora kurekerana ngo ishengero ry'Imana rihinduke nk'umuhari. Oyaye, oyaye, duteza kurwana urugamba hakaboneka ubushobozi bw'Imana no muri iyi myaka, no muri iyi minsi. Wewe turi kumwe muri kano kanya, n'igikorwa ciwawe kongera guhamagara Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ukava ngo hanicaye niho Petero yari yicaye, niho hari Yohana. Muntu wese akwiye kwibaza, iki kibanza nicayemwo, yaba hari yicaye Petero, yaba hari yicaye Yohana, yaba hari yicaye babandi ba mbere, mbega ibintu bimeze uku. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, muntu wese yongera akanguke. Mana idufashe, Mana idufashe, Mana idufashe, twongere turwane urugamba, duhagarare muri bwa bushobozi bw'abera ba mbere. Mana itugirire neza, ngo se abantu bose bapfa kwifatanya nabo. Imana itugirire neza, abantu bose barabashimagiza ko ari abantu b'Imana, ariko aho bakoraniye haba hari umuriro wa muhemu, haba hari umuriro w'Imana, haba hari ubushobozi bw'ijuru. Imana idufashe cyane. Bene data, mwe muri ngaha, ndazi iminsi kanaka nabonye ikorari hagurutse kuririmba, igahagurukana ubushobozi bw'ijuru. Uyo mwanya abadayimoni binyegeteje mu bantu bakabura ikibanza, abadayimoni bagasha, uyo muriro ugaturira abadayimoni, impwemu mizi igakoma induru, impwemu mizi igahunga. Mana idufashe cyane. Ni kuyu munsi umuntu wese aherereye akwiye kurwanira ubushobozi bw'Imana bukongera bukaba muri we, bukaba haherereye. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ubu bushobozi bwa mbere, ubushobozi bw'abera ba mbere, basenga n'umutima uhuye, basenga amaboko yabo agakoreshwa ibikomeye. Imana idufashe cyane. Umuntu wese agobera Imana muri iyi minsi, avemo sishobora kuba ndi goyi, sishobora kuba nk'umunyamuhari, sishobora kuba nk'umuntu w'izina, ariko ngomba ubushobozi bw'abera ba mbere bube muri jewe. Imana idufashe cyane. Aho bariko baraca haboneka ubwiza bw'ijuru, haboneka ubwiza bw'Imana. Aho bariko baraca haboneka ubwiza bw'Imana. Imana idufashe, haboneka ubwiza bw'Imana. Imana itugirire neza. Bakavuga ibya Yesu, bagakoreshwa ibikomeye, bagakoreshwa ibitangaza. Bene data muri hano, nagira ndababarire ngo inyuma y'aba Petero n'aba Yohana harakurikiye urundi runganwe rwuzuye impwemu y'Imana, rwuzuye ubushobozi, barabihererekanye. Imana itugirire neza. Abantu bataragwira cyane bari buzuye ubushobozi bw'Imana. Imana idufashe. Ariko na mwebwe iki gihe nyene twagwiriye, umuntu wese muri mwebwe yongere yumve ngo ntegerezwa kwerekana Imana mu minsi yanje. Ngira nerekana Imana mu minsi yanje, ngira nerekana Imana mu minsi yanje, ngira nigane n'ivy'intege nke, ngira nigane n'ivy'abadayimoni, nerekana Imana mu minsi yanje. Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Igitinyiro c'Imana kikaba mu bantu b'Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Iwacu habaye umupasiteri yitwa Nyambana Mathias,
yari mu bushobozi bw'Imana. Hari umusazi mu gihe ciwe, uyo musazi rero harimo abadayimoni. Hanyuma rero amubonye nk'hariya agaca barira vya bisigo biri muri we ngo tekereza, mwebwe muri jewe, tekereza, ceceka. Amena, haleluya, amena. Oh, uyo musazi agategeka ibiri muri we. Mani, mwebwe ntimwabonye nyambara, akabwira ivyo bisigo biri muri we, ntimwabonye nyambara. Imana idufashe cyane. Oh, haleluya. Vyari bikwiye mu minsi yawe, uyo yararangije urugendo rwe yarakoreye Imana. Vyari bikwiye mu minsi yiwawe, kwawe uri kurarengana, abadayimoni bamenya ngo harenganye umuntu muzima, harenganye umuntu w'igiciro, harenganye umuntu w'umugabo, harenganye umuntu nyamuntu, harenganye umugabo, harenganye umuntu w'impamvu y'Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Amena, haleluya, haleluya. Ngo muri Amerika, New York, ngo muri Tre hariko ararengana umuntu w'Imana muzima yitwa Charles Fine, ngo ariko ararengana, ubushobozi bw'Imana bukarengana, bugateba bugasanga abandi iyo bariko baranywa inzoga, ngo abo bantu bagahinda agashitsi, bagapfukama, bakava ngo tubabarire Mana, tubabarire, tubabarire Mana, tubabarire, bagaca bugufi bahinze agashitsi. Hanyuma rero ngo barabe ikibaye, ngo bakumva ngo harenganye umuntu muzima, harenganye Charles Fine, umuntu yuzuye impwemu y'Imana. Imana idufashe cyane. Hanyuma ngo batohoza, baje gutohoza, bararondera igituma ameze uko, ubwo bushobozi buva hehe? Basanga yarafise imyanya yo kwihererana na Yesu. Yarihaye Imana, yarihaye Imana, yarihaye Imana, yarihaye Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Basanga yarihaye Imana. Imana idufashe cyane. Bene data, n'igikorwa cy'iwacu uyu munsi kongera kuburana ubu bushobozi bwa mbere bube muri jewe, bube muri wewe. Ni wowe uyu munsi ukwiye gutera iteka ishengero ry'Imana. Ni wewe mu minsi tugezemwo ukwiye gutera iteka ishengero ry'Imana. Ni wewe uriteye iteka canke ni wowe urisuzuguje? Intege nke zawe nizo zituma ishengero ry'Imana uyu munsi Imana idufashe ritariko rirabonekamwo bwa bushobozi bw'Imana. Imana idufashe. Shetani yaraguhenze akwinjiza mu gafyinyi, akwinjiza mu vy'akamenyere, akwinjiza mu bintu menga n'ibintu menga bisanzwe. Wibagira umuhamagaro wa mbere, wibagira akagakiza ka mbere. Ariko uyu munsi gufise iritiri ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu, wongera urondere ubushobozi bw'abera ba mbere. Imana idufashe cyane, bube muri wewe. Imana idufashe. Ishengero ry'Imana ryongeremo igitinyiro nka ya minsi ya mbere, ryongeremo igitinyiro nka ya minsi ya mbere, ryongeremo ijunja nka ya minsi ya mbere, mu izina rya Yesu, nka ya minsi ya mbere. Imana idufashe cyane. Mu myaka ya kera hari ibisigo byari byariganje, bigaheza mbere bigacana n'ahantu mu myonga, bikiganza bigacana, bigatanga amategeko. Oh, Imana idufashe cyane. Ariko haraza abantu b'Imana bazima, abantu buzuye mpwemu yera, buzuye umuriro w'Imana, barirukana ibisigo, barirukana izo mpwemu mbi. Ntizasubira gucana, ntizasubira gutanga amategeko. Imana idufashe cyane, kuko haje abantu b'Imana bazima barimo impwemu y'Imana. Imana idufashe cyane. Hariho umwongo umwe, zari impwemu zari zatanze amategeko
zigatanga amategeko ngo isahizi ntihagire umuntu asubira kuza muri uyu mwonga. Hanyuma umugore umwe agenda amasaha aramurengana, agenda gusoroma kugira ngo aronke ivyo agaburira abana, amasaha aramurengana. Hanyuma rero ariko araronga ivyo yasoromye, mu kanya gatoya azabona vya bisigo vyatanze amategeko, azabona vyazanye ivyayicana cavyo bishira muri ca kintu yasoromeyemwo, ca kintu abashiramwo. Imana idufashe cane, nta mpwemu w'Imana yagira, mugabo yararinduka natagira mpwemu yera, aterura ca kintu asuka mu mazi. Imana idufashe cane. Hanyuma rero yegeranirizamwo vya bintu vyiwe yasoromye, arirukanga kubw'ayo mategeko y'ivyo bisigo, aragenda ashika muhira. Ashitse muhira asanga vyamutanze muhira. Imana idufashe cane ko vyariganza, aragira amagogo. Ariko ico nteko navuga gikomeye, ayo mategeko yavyo yarirukanywe n'abera ba mbere bari mu bushobozi bw'Imana. Amena, haleluya. Haboneka amahoro, haboneka agahengwe mu rusengero rw'Imana, impwemu bizigatinya. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Abera ba mbere, abera ba mbere, abera ba mbere. Bene data, uyu munsi ni wowe ni jewe dukwiye kongera guhagarara, tutari abantu biyitira ishengero atari bo, biyitira ko bakijijwe atari bo. Mu izina rya Yesu, muntu wese yumve ngo ndafise urubanza rukomeye gukurondera ubushobozi bw'abera ba mbere. Imana itugirire neza, ishengero ry'Imana ryubahwe, ishengero ry'Imana ryubahirizwe, ngo abantu bose barabatinya. Si umuntu wese yapfa kwinjiramwo, si umuntu wese yapfa kwigenza, si umuntu wese yapfa kwigenza. Ishengero ry'Imana ryaramenyekana ko ari ishengero ry'Imana. Imana idufashe cyane, umwaka umwe wacu. Imana idufashe, turi mu rusengero nari mutoya. Hanyuma rero haza abantu bari baje kunywa, bari bakirindiriye kw'ibare ryugurugwa, baca baja mu rusengero bakirindiriye ko akabare kugurugwa. Hanyuma rero barindirira mu rusengero, ubutumwa buravugwa. Hanyuma rero bahamagara bihana, ntibahaguruka. Umuntu w'Imana yuzuye mpwemu yera, ari mu muriro w'Imana. Sindavyibagira mu myaka yanje y'ubuto, ahagurutswa na mpwemu yera, atumbereza ukuboko. Ubwo ruhande rwarimwo abo bantu baje guteramira mu rusengero, barindiye ko akabare kugurugwa. Arasemerera ari muri mpwemu ngo Imana idufashe cane, yari mu muriro wa mpwemu yera. Imana idufashe, uyo mwanya igitinyiro c'Imana kije, abo bantu bahitana amabibiriya. Shetani arababwira ati harya, ati umuntu yunamye muri Bibiliya arakira ntacaba. Baca baka amabibiriya abantu, baca bunama muri Bibiliya bose. Imana idufashe cane, kuko haje igitinyiro c'Imana. Uyo mwanya hariho umugabo atazi gusoma, araba bagenzi babona bose bunamye muri Bibiliya. Nawe rero avuga ati jewe ni jewe ngore w'ahantu. Imiryango yose yari yugaye. Hanyuma rero abona wa mugabo aricaye, abanye wa mugabo yicaye, aca aragenda ahenda bo ku miryango, arababarira ibintu bimugoye. Baraheza baramwugururira, ariko asohotse abo bahuye bose arababarira ngo muntu azoba buzi yaje guta umwanya, ntuzoje guta umwanya aho hepfo, aho hantu usaha gufinira. Ati twari tugiye turorere ko akabare kugurugwa, abahamagara bihana twanga guhaguruka. Ati umugabo yuzuye ubushobozi yahagurutse atumbereza ukuboko iyo turi. Ati abantu bose aho twari kumwe batama Bibiliya, abantu baraba muri Bibiliya. Ati ni jewe nahagorewe. Aravuga ati uyo mugabo sije nabonye aricaye. Ati yahaguruka irindi nari ngowe, yahaguruka irindi
yari kubaje kunterura. Mana idufashe abari n'abantu bose atukamubuzi yuje gutumwanya ntuzoje gutumwanya aho hepfo saho gufyinira. Bene data, iyi myaka nagira ndababari ni imyaka itoroshe. Impwemu mbi ziriganira ishengero ry'Imana, zigombira ishengero. Amena. Ariko nakubari ni igikorwa canje na wewe guhagarara tuzuye ubushobozi bw'abera bambere mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amena. Ni twebwe dutegerezwa guhagarara tuzuye bwa bushobozi bw'Imana bikamenyekana ku ishengero ry'Imana, ishengero ry'abera, ishengero ry'Imana ko atari umuhari, ishengero ry'Imana ko atari dini. Icuma uyu mwaka twinjiyemwo, umuntu wese muri twebwe, umuntu wese ari ngaha agatwara idovari ikomeye ngo ndagiye kuririra Imana, ndagiye kugobera Imana, ndagiye gutakambira Imana, ndagiye gutakambira Imana, ndagiye gupfukama imbere y'Imana, ndagiye gupfukama imbere y'Imana, ndagiye gupfukama imbere y'Imana. Haleluya. Nubahiriza ishengero ry'Imana nkiriho, nubahiriza ishengero ry'Imana nkiriho, nubahiriza ishengero ry'Imana nkiriho, nubahiriza ishengero ry'Imana nkiriho, nuzura ubushobozi bw'abera bambere nkiriho. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ba Mose barubahirije ishengero ry'Imana, barubahiriza ubwoko bw'Imana. Imana idufashe cyane, Imana ikorana nabo. Farawo arabimenya, Farawo arabimenya. Amena. N'abanyamareba biwe bakavuga ngo ibi turiko turabona ibi si ibintu bisanzwe, ibi ni ibintu biva mu kuboko kw'Imana. Barabimenya abanyamareba. Bene data, iyi minsi ni minsi idasanzwe. Ibi bisigo byari byarirukanywe biriko biraza mu zindi nzira zidasanzwe, mu zindi nzira ziyorobetse. Muzogenda mubona ibintu bidasobanutse. Namba umuriro w'Imana uvuye mu bantu, namba iby'ubushobozi bw'Imana bivuye mu bantu, tugiye guhangana n'ibintu bigoye. Ariko ndiko ndabwira umuntu wese ngo yumve ko ari bakwiye guhagarara nka Mose, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu.